umviriza je ntuzosubire kumbwira ubwo bujambo bw'uburofu nije mvyara cyane Chere ubugeze ku rwego rwo kunkubita na mama yambyaye ingana uko ntiyigera nkubita mugani wewe wubaha ukenye n'unkubita ikofi mvuwa kare kumbe nari nzi ko ubuzima bwanje uburinzi bwanje buri kuri wewe none uri mu bashaka kunsambura ubuzima mvuwa kare mbwira bose sindiko ndagutahura ariko jewe ndagutemukangara tete n'umuryango ndiko ndavuga uranciramwe nyene atani isoni ufise iyo ndero wayikuye he kwa so na nyoko ubundi nuko nakoresheje umwanya nabi nari kuba narahamagaye abavyeyi bawe Sheri sinkiri wa wundi ubu narahiye ahubwo rero Francine ndaguhidire Axel tumwirukane ave ngaha atari uko bazonyirukana ibi bintu kumwe ngo biriko birantera ubwoba cyo muhungu ntacyo dupfa none je nzobishobora kumugirira ikibi kweri ariko nta ngorane nta yandi mahitamo mfise sinomigura burya batereye hejuru umwe wese asamagwiyo narikwegeye ngo nzanye umugore kumbe nzanye igipfamutima cy'umugore Sheri jewe nyene igipfamutima mbega ndakubaza iyo utaba urukundo rwanje waruhaye imikoma wonsigurira impamvu tumaranye imyaka nk'iyi yose gushika n'ubu atakibondo turigira turonka ni kubera urukundo nkunda wambwira ko nkunda warugaburiye abantu benshi utarigera ubona wowe woha ikibondo gushika n'ubu menya ko bimbabaza birambabaza Sheri ubu urabona yuko ari je mvyara havyara jewe canke havyara wewe umviriza je ntuzosubire kumbwira ubwo bujambo bw'uburofu nije mvyara cyane Sheri ubugeze ku rwego rwo kunkubita na mama yambyaye ingana uko ntiyigera nkubita mugani wewe wubaha ukenye n'unkubita ikofi abo bantu bariko baraguhenda ntiwibaze ni warusambura ko bazorukubakira baratuvuze nabi cyane ariko ntitwavugika baraturoze ariko Imana irakinga ntitwapfa baraduteye amakupe ariko byase kutugwa ivyo vyose tubikesha Imana rugira sometimes amamedita kubajama banje imvura izagwa imiyaga izobaca mw'iyo mitima sometimes mu kazi kacu twe navyo gusa boss mvuwa yicarire nta ngorane ndumva wari no muri mood yo kuririmba bose nibisanzwe nyene kwezi bose ni sawa nyene ko mbona umenga meze neza
Mbona kweli uno munsi umenga kamuzi ntakufise kweri. Bose kumenga siko wahora. ahubwo ntori akajya gatebe tuyage gatoya arakano nkeneye ko tuyaga. Bose ntangorane sawa sawa. Kanda gatora. Mvuwa kare We bosi nakuzanye ngaha ndakwizigiye ko uri umukozi mwiza, ibyo ngaha byose ndabishira mu biganza byawe, ariko nasanze uri umukozi mubi. bosi jewe sindavyumva. Ningene nitanga mu gukora. Mvuwa kare kumbe nari nzi ko ubuzima bwanje uburinzi bwanje buri kuri wewe, none uri mu bashaka kusambura ubuzima. Mvuwa kare mbwira. Bosi sindiko ndagutahura ariko jewe ndagutemukangara tete n'umuryango wawe. Je kwa mbona akazi ndagakora neza kandi nkakora nitanga, canke ni kubera nari nasi kuza kukugururira, ariko byose wambwiye ati nigume niyicariye. Ibyo nibisanzwe Mvuwa kare, wewe inshingano zawe ufise nimba atari ukwigirisha canke nimba utari umugambanyi nk'abandi, wowe uri umwana mubi. Bosi tobora nimba ari ikosa noba nakoze, hanyuma nsaba imbabazi kuko nk'ubu sindiko ndagutahura, sindavyumva. Mvuwa kare kubera iki igihe cyose ntari ngaha haza abantu ngaha ukabarusha bwo kwinjira ngaha? Iyumvire byose nabimenye, raporo nagiye kuzihabwa n'abandi bantu bo hanze, urubo rwanje umuryango wanje, kugira ngo awunda nta na kimwe yigeze ambarira. Wumva utari umukozi w'indyarya? Barira mbwira kubera gatana kimwe wigeze umbarira? Bosi jewe incamake yanje niyi, inshingano zose wampaye nta na kimwe ntakoze, ariko kandi wibuke ko jewe ndi umuzamu, kandi bosi nta tegeko ngaha mu rugo jewe notanga. Bosi je nk'ubu hariho ibintu bimwe bimwe mbona, ivyo bintu nariko ndakubwira bimwe bimwe je ndabura n'ahantu nobihera kugira ndabikubwiye. Mvuwa kare ibyo bintu utagomba kumbwira ni biki? Ega bosi ni kuraba mu kazo n'akana uza karankinisha kuri portail kubera irungu riranyica. Irungu riranyica. Sheri, kubera iki ndaguhamagara ntunyitaba? Urazanye n'ugashikira hanze nta nuko winjira no mu nzu. Rega Sheri nahishije, imfungurwa ziri ku meza. N'umunsi warimwe uzohora ugira indero, usi kubona hondi ukaza urivanga mu vyanje, Yezu nzorimukora, uravyumva? Genagisa kanda kwigirizeyo, ndabona umengo ushaka kwihuta cyane. None Agise unyicaye amasanga niyo mpamvu kibaza nuko mpanagurira ko ntarahetse. ya
nuko ngomba nje ahantu nshaka ibintu bisigaye bisa neza. Sana twasiye. Murameze neza? Turashima. Francine. Oui. Ndabona ibintu by'isuku bya bikurembeje. Yego. Twari byo bintu hamwe ucuza tuvugane. Sawa. Agse. Oui. Ngo tuyage. Madame. Naam. Agse na Francine. Oui. Murazi neza ko ubuzima mbayemo ari ubuzima bwo guhangayika kandi kugira ngo umuryango umererwe neza. Ikibabaje muri mwebwe nuko harimo intashima, hangayika intashima, n'ubundi ndagiye guhangayika, ndagiye Ngo ngwiki. Intashima. Madame, ubu nyene indero warataye, wabaye ikinyawa wacu ngaha nyene. Ndiko ndavuga uranciramwe nyene atani isoni ufise. Iyo ndero wayikuye he kwa so na nyoko? Ubundi nuko nakoresheje umwanya nabi. Nariko narahamagaye abavyeyi babo. Sheri. Sinkiri wa wundi. Ubu narahiye. Sheri. Ejo namye mu cicaro c'abakenyezi n'abashingantahe. Bazi ingene batubariye. Zibarara. Nta kintu kimwe nshaka gusigura muno mwanya. Haje mbona guhaye. Francine. Oui bof. Iyi niyo ndero abavyeyi babahaye. Oya, mbarira. Uko nyene niko ubona yarezwe. Ariko Sheri nawe umwana nk'uyo niwe uriko urabaza ibintu nk'ivyo. Madame, reka kunduhishiriza ubwenge. Reka nibwira abashaka kumva nigiyo nanigiriye. So, Axel Francine, ndagiye ngiye mu by'akazi kandi ishobora kumara igihe kitari gito, kuko bambwiye yuko ishobora kumarayo amezi ashika 6. Rero nta byinshi, ni nko kubasezera. Ivyigwa nibaza yuko atakibazo Axel. Amara kibazo jene baza ko umuntu azogerageza kwita. Francine sibyo? Muri ico kiringo cyose ntazoba ntari ngaha. Mumenye gena mwitwara mwese. Sinze sure kumva ikosa na rimwe. Hayo mazi imisi mbonera ngaha. Umwe wese ategerezwa kubera igisha umuryango. Muraza ko byumvikana? Nako birumvikana kandi cyane. Jende baza ko atakibazo kizobamwe. Madame, nawe ndazi yuko urisindiye kamwe. Ndazi neza yuko urinda barahomora. Ndaguhaye umwanya widegemvye mama wanje nkuko ubishaka. Ariko baca umugani mu Kirundi, umutima gwe bamutiza umuhoro. Nta na kimwe nazomenya kizobera nga muri runo rugo. Burya imisi gisuma irenga 40. Ivyo vyose byaramaze kumenyekana. Tuzoza duheza jiwe nawe.
Muri. Oriane. Hagarara shi. Nibiki wewe? Kandi tuguma duhura? Umviza Oriane nukuzi. Ndakwinginze. Ngo tuvugane. Reka nze washi. Gute. Ni sawa. Oriane. Iyaba wumva ukuntu mbaye, ukuntu umutima wanje ubaye kubabara. Kubera wiwe. Oriane. Ukuvuga umutima wanje ntutuje. Ndaryama sindimo ndatora itiro ngo bikwiriye. Nuyumvira nta na gato. Oriane, kuri je ufise agaciro. Oriane, kuri je nsumbira inzahabu. Ati ndagusumbira inzahabu. Masha nawe uragerageza kundyosha kweri. Mwiza. Reka ndakubwira. Urabona iyi si yose n'iyibirimo. Ufata iyi si n'iyibirimo. Ubusumbya iyi si uburemere. Iyi si y'ibirimo byose. Mugiye ku munzani. Iyi si wese usumbya uburemere. Cura ibintu biri kuri iyi. Mbari sawa. Kamba hari umuntu ngaha kuri iyi si agufitiye imigambi myiza. Imigambi y'agaciro. Ni jewe. Sinshaka kubura mu mutima wanje. Ntabwo ufise nta bintu noba mfise. Nizere yuko utegerezwa kuzompa icizere bazi. Nicyo bica umusegondo. Sawa. Reka basi nje kwiyumvira hanyuma nzoguha umwanya umbwira iyo migambo ufitiye. Urakoze cyane. Nzoza kukuraba. Merci. Okay. Reka ngende kuvoma tuzosubira. Sawa. Urakoze cyane. Okay. Garirene. Mbega ko mbona bofre yahindutse. Yahinduwe n'iki? Je bisigaye binantera n'ubwo. Francine, nukuri sinokubesha. Umugabo wanje yahinduwe na Agisere. Agisere? Agisere nyene. Ko mbona umenga aritonda. Adakunda no kuvuga amajambo menshi. Yamuhinduye gute? Mbiriza Francine ndakuyagire. Agisere yaranteranije ku mugabo ngo ndafise abahabara. Umugabo yari bwanyice. Agisere nyene? Ivyo bintu yaravyubahutse? None ayo makuru yose wayakuye? Je turirirwana ariko nta na kimwe yigeze ambwira. Bazire ndakubwira. Nibaza ko yahawe idiri na nyina. Kuko nyina wiwe ntiduhuza. None uwo mama wiwe yarakubonanye abo bantu uwo mugabo wakwagiriza? Urazi rero bashaka kugira banyirukane hano mu rugo. Mugabo ntibizoshoboka. Ahubwo rero Francine ndaguha idiri. Agisere tumwirukane ave ngaha. Atari uko bazonyirukana kandi nawe uzoba ugiye. Tumwirukane? None dore rero umbonera tuzobihera he? Francine tuza. Je nzokwereka ingene tubigenza. Unyemerere gusa kuzomfasha icyo nzokubwira cyose. Francine
ndibazira umuntu akuze nanje ndakuze nta kizotunanira kiretse uvyase. Darirene turazi ko naje ngaha kubera wewe nta kintu na kimwe wontuma ngo nanke kugikora gusa bofre ntiyabimenya je numva afise ubwoba ndavye ukuntu yavuye ngaha ameze je birya bintu vyaranteye ubwoba. Nta bwoba burimwo yahinduwe na gisere we ntugire ubwoba tuzobikoresha ubwenge ntavyo azokwigera amenya. Ha Darirene reka tuzogerageze turabe ariko ino misi turimo iragoye je mfise ubwoba sinzi ko bizokunda. Francine nta kibazo byose tuzobivugana ndazi yuko bizokunda. Ngiye kuraba utwo mba ndakora hiyi inyuma nawe genda urabe ko vyatunganye. Ibi bintu kumengo biriko birantera ubwoba cyo muhungu ntaco dupfa none je nzobishobora kumugirira ikibi kweri ariko nta ngorane nta yandi mahitamo mfise sinomigura burya batereye hejuru umwe wese asamagwiwe.